ikibazo nagize nuko nizi ndimi jewe ngaha anya ururimi rwanje ndabuze ico rumfasha. Yvan, ndakubaza akabazo kamwe, urashakora muri waka light neza cyane ukaba wambaye urashobora gutonda muri biro wambaye none impuzu kuri wewe impuzu zifite simvuze impuzu nivyo bishatsi bivyatsi vyandagutakiye vyose urashobora gutonda navyo muri waka light. none wowe uwo mushatsi wawe ugiye muri inyishu media ucusiga hanze oya si gusa sibi inya ubona none bi inyi bana umushatsi wawe mbe uyu wiwawe n'uyu wibadakari uwaho uzimbye sa wibadakari uwaho uzimbye wiwanje uyu wawe ni kubwenge bwawe bukubwira ariko reka ndakubwire kino kintu yego akenshi bakunze kuvuga ngo inka ya nyoko uyikora mu mabere ukabuyiriye mu mayezi ukabuyiriye mu yandi majambo ntutse wihutire cyane kubona umuntu ibyo yambaye nuko asa gushaka kumwita umusazi kubera ko ntubuze impamvu yamuteye kugira bijya bintu none urazi gituma nasutana nuko wabonye ko hano hantu hacafuye nico gituma mbonye ko utari normal ko nawe wicaye ariko nanje nicaye ku kantu basi caranga ako nikankwira de toutes les façons de munini yego uko rero wowe wifuza yuko wombaza nkakwishura ariko jewe ivyo ndiko ndashaka kuri wewe udashobora kubinkorera niho hari kibazo kinini kandi niho hari n'ubusazi bukomeye ikibazo gihari ruhinduye nimero kugira ngo jewe Yvan sisubire kukuronka nivyo vyambaye kuno munsi abagenzi banje benshi banciye kaho naye nicari abenshi bantwenga abatantwenze naho ntibashatse no kwerekana yuko tuzinanye bagombye kwerekana yuko tutazinanye kugira ngo batabona yuko bazinanye n'umusazi ariko siko byakakwiriye kugenda kuko umusazi n'umuntu kandi umusazi ushobora kugira uruhara rukomeye cyane kugira ngo bujya busazi bumuheremo. Abakunzi ba INYISHU media hano kandi rikuze Joel muvyara wanyu ndabaramukije nyene bivanye naho muri ndabipfuriza umunsi mwiza no munsi ni mu gatondo ngira ngo murabona akazuba karacyaraseruka neza ndabakunda cyane gusa no munsi nyene murazi neza ko dukunda kubazana ibintu bitagase gusa byazanywe uno munsi mbona umenga birateye ubwoba uwa mukunzi wanyu musanzwe muzi cyane Yvan mutima Burundi MC muramuzi akora ibikorwa vyiza muri Waka Live TV ariko no munsi namusanze ahantu yicaye sinovuga ko yatuje kubera ko ubwenge bwiwe ndabona ntibutuje neza kuri no munsi aho namusanze atamerewe bien sinzi rero icamubaye ko nico gituma cemvuga Beni sha atakamera kugira ngo dushike ngaha aya ndamubaza ujya mutibi ibintu byamushikiye kubera ko sigoro nsanga ndamumenyere so bakunzi ba INYISHU media mudukurikirane kugira ngo tumenye Yvan ushobora no kuvuga umuhe Yvan ntiwamenye usikibazo none aho buri kurambaza cyangwa n'inyishu buri kuramba wowe ndavyibona mfise ikibazo bakunzi ba INYISHU media jewe nanje abambajije arije ko nijana mfise projet yo kumubaza je mbona ufise ikibazo nico gituma nakubajije usingorane nyabaki Yvan kumeze uko hajya kugira ngo ubone ko umuntu afise ingorane birabira kuki kugira ngo ubone ko umuntu afise ingorane birabira kuki. En fait, muri philosophie bavuga ko comportement zacu zivuga a 70% kurusha amajambo dukoresha. Rero comportement umuntu yafisha niyo yerekana ikiri muri yo. Rero birafisha neza yuko ufise ikibazo comportement yawe wagize no munsi. Je sinarinda kumenyerera umeze uko. Rero jewe mbonye wambaye nkuko unya mbonye ufise ibintu nkibi. Ibi kwanza nibiki washize mu mutwe Yvan bino nibiki. Ndekera wowe mbaza ariko ntunkoreko. Mbaza hama ndakwishura. Oya ndiko ndakubaza ofisi ingorane nyabaki no kugira urinde umeruko kugira ube wambaye kuno Yvan. Sawa. Burya uvuze ngo comportement nizo zerekana umuntu uwariyo. 70%. Kurusha amajambo avuga amajambo afise 30% yonyine. Ariko nagoma ndakubwire ko mu bitugaragarako canke ibyo tuvuga yego sibwo buzima bw'ukuri tuba tubayemo. Hari byinshi dukora kugira ngo dushobore gutanga inyigisho ku bantu bamwe bamwe. Hari ni byinshi dushobora kubamo kugira ngo
tworohereza imitima ya bamwe bamwe. Muri make rero ushatse kuvuga yuko ibi inyandiko ndabona atari vrai vie yiwa ko uko nari nsanzwe ndakuzi siko ndakubonye no munsi rero nibajije yuko wa wasaze none ubusazi w'ubwitiki ahubwo nanjye nari kukubaza ati umusazi kuri wewe umurabira kuye umuntu atari normal ndashobora gusaba akantu gatonya wankorera jewe ako nyimba ndagashoboye birashoboka ariko imbere yuko ndagusaba ico nkorera banza wicare tubanze turehe twese nicare icara tubanze turehe twese hama ndagusaba ico kintu urazi gituma nasutana nuko wabonye ko hano hantu hacafuye nico gituma mbonye ko utari normal ko nawe wicaye ariko nanje nicaye ku kantu basi icara ngaha ako ntikankwira de toutes les façons de munini yego uko rero wowe wifuza yuko wombaza nkakwishura ariko jewe ibyo ndiko ndashaka kuri wewe udashobora kubinkorera niho hari ikibazo kinini kandi niho hari n'ubusazi bukomeye. Ikibazo gihari Yvan, ikibazo gihari si ico nuko uri kuransaba amananiza. Nico kibazo gihari. Ariko ushobora gusanga nawe ayo uri kuransaba amananiza gusumba ibyo ndiko ndagusaba. So birakwiriye yuko umuntu arondera inyungu ziwiwe ariko n'inyungu za mugenzi we atazibagiye. Icisha abantu no munsi suko abantu ari babi. Nuko abantu bikunda gusumba uko bakunda abandi. Bwana shaka naje ino position ndimo iranduhisha nico gituma arumbwiye nicare gusa ariko nahisemwo gufata ino position kugira ngo dushobore kuyaga byari vyiza ko nicara Yvan ho bawishira mu maso bino bintu Jewe sinumva ibyo uri kurambaza nyine tumbereza ikibazo cawe neza ikibazo aho gihagaze Yvan mu mutwe bimeze neza kugira ngo urinde umero ndize ndakona umunsi umeze mbona goye mbona goye Yvan c'est pas possible oya reka reka umuntu wese none hari umurimyi urabona aje kurima yambaye costume wowe none uri umurimyi oya ubanza unyishure oya umurimyi urabona aje kurima yambaye costume agenda yambaye impuzu zijanye n'akazi hari umutaxivero urabona aje gukora igitaxivero yambaye ibuka oya aba yambaye ibirato bihuye n'akazi kiyo bihuye n'akazi kiyo none aba ari umusazi oya ntaba ari umusazi kandi ntaba yambaye nkuko hambaye hari umuyede urabona yambara ishati yera igoroye agacaje gukora ikiyede oya kandi iyo circonstance iratahuritse kubera ko abari mu kazi kiyo bivuze ngo ibyo wibwira ko ndi umusazi kubera ko ubonye uko nambaye sibyo umuntu wese afise igituma akora ikintu abarimo kandi umuntu wese akwiriye kuja mu mwanya wiwe apana kuja mu myanya y'abandi none uri kuranyumviriza cyangwa turiko turayaga hari ikimenyetso yikwereka ko ndi umusazi ikimenyetso maze kuronka nka bibiri icambere usaba amananiza ca kabiri uri kubaza ibibazo bitaroranye bazi gituma bitaroranye nuko uri kurambaza ibitajanye n'ivyo wowe urimo ibyo jewe ndimo none uri mu kazi nyabake kugira ngo twemezwe neza yuko ibi inya bye wambaye bijanye n'akazi kawe usanze ndiko nkora iki usanze wicaye nako nakazi none urambaza ivyuzi so bakunzi banyishu meza ndabongira ngo muriko muravyumva mwenyene ko atari normal Yvan waundi umutima wa Burundi MC yarasanzwe avuga amajambo nyene menshi gusa ariko no munsi ari ampeseriye naho tubona ko atari normal yabandi mu psychologue general kumukuramwo amajambo akambwira ivyo neza ingene amerewe gusa ikibazo nagize nuko nizi ndimi jewe ngaha anya ururimi rwanje ndabuze ico rumfasha Yvan ndakubaza akabazo kamwe urashakora muri Waka Light neza cyane ukaba wambaye urashobora gutonda muri biro wambaye none impuzu kuri wewe impuzu zifite simvuze impuzu nivyo bishatsi bivyatsi vyandagutakiye vyose urashobora gutonda navyo muri Waka Light none wowe uwo mushatsi wawe ugiye muri inyishu media ucusiga hanze oya si gusa sibi inya ubona none bi inyi bana umushatsi wawe mbe uyu wiwawe n'uyu wibaza ko ari uwaho uzimbye wibaza ko ari uwaho uzimbye wiwanje uyu wawe ni ku bwenge bwawe bukubwira ariko reka ndakubwire kino kintu yego akenshi bakunze kuvuga ngo
inka ya nyoko uyikora mu mabere ukaba uyiriye mu mayezi ukaba uyiriye mu yandi majambo ntuze wihutire cyane kubona umuntu ibyo yambaye nuko asa ngo ushobore kumwita umusazi kubera ko ntubuze impamvu yamuteye kugira bijya bintu. none dufate ko ari impamvu nyabaki exactement kubera ko Yvan nkuko wari ubivuze ngo inka yakoye nyoko uyikora mu mayezi ukaba uyiriye naje rero ndazi neza ko ntari mfise droit yo kuza kubikubaza nico gituma nahisemo nkore basi mu mayezi ego kugira ngo menye basi niyihe mpamvu yabiguteye. Ubuzima abantu benshi babayemo sibwo bari bifuza kubamo ariko biba ngombwa ko babubamo kubera ko atawitegurira ubuzima. Ikindi naco jewe Yvan ndi ngaha intumbero y'ubuzima jewe mfise cyangwa ico nifuza kumarira abene gihugu cyangwa abanzungurutse sico wewe wifuza. Ndabizi cyane mu bisanzwe jewe kubona nambaye uku kugira ngo nshobore kumenya umuntu w'ukuri, nshobore ku impressiona na Briera. Nubavuga ko impressiona sinza kubitahura. Impressionné nandi ndacumve mu Kirundi. Uravuga ikirundi kuko reka ndacumve mu Kirundi. Aho kubwira uvuga igifaransa gusa ntaco. Vya vrai urisiye? Urambaza mu gifaransa. Urisiye? Oya Yvan reka tuvyoze vy'igifaransa kubera ko ndumva kuva dutangura kuvuga ubwo mugerageza kuvuga igifaransa gusa. Ubure duhindure ibyo ushaka kumba tuzurambaza mu gifaransa. Nimba ushaka nako turyohora imico n'akaranga by'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi tuvuga ikirundi gusa. Nivyo kandi ndumva ari vyiza gusa urumva aha anya twaravangiye twize indimi nyinshi tuzanga zigenda ziravangiye. Ibyo ntibisa nivyo turiko turavuga. Usanga uwo wari kuritwa umusazi atari wari umusazi. Muyandi majambo rena ariko ndakubwira ati aho bija hose jewe nambaye uku kugira ngo nshobore kumenya umuntu w'ukuri uwari we. Nambaye uku kugira ngo nshobore kumenya ubuzima bwa misi yose bw'abantu ubwaribwo. Nambaye uku kugira ngo nshobore kumenya mbega abantu biyumvira iki, bakunda iki, bankiki. Ariko nagiye gusanga abantu ari banja tuyaga njya gusa banja yera ari banzi ya yera. Nagiye gusanga abantu bakunda ubuhiriwe. Uno musi tuse yogira remorque zibiri zigenda hariya zikagaruka. Ndazi yuko uwo musi nyene wora ruhinduye nimero kugira ngo jewe Yvan sisubire kukuronka. Nivyo vyambaye kuno musi abagenzi banje benshi banciye kaho nayi nicari. Abenshi bantwenga abatantwenze naho ntibashatse no kwerekana yuko tuzinanye. Bagombye kwerekana yuko tutazinanye kugira ngo batabona yuko bazinanye n'umusazi. Ariko siko byakakwiriye kugenda kuko umusazi n'umuntu kandi umusazi ushobora kugira uruhara rukomeye cyane kugira ngo bujya busazi bumuheremo. So bakunzi ba INYISHU media nse n'urangiza kuri aka kabazo gusa Yvan je ndafise ikibazo kimwe nshaka kukubaza kandi nibaza ko arico cobanya mukuru. Wewe urashobora kuba wakoze bino bintu kugira ngo ukomore umuntu umwe musanzwe mukorana. Briera impression nce ndagasanga nce nkoresha ntuze ya gukomora basi gukomora mu Kirundi ngira ngo nuko nyene basi aho urashobora kuntahura. Urashobora kuntahura ibyo mvuze ntacyo bumvise mvuze. Munarimvuze ati twibaza yuko muri make Yvan yo bakize bino bintu kugira ngo dufate yuko basi ivyo byari byaragushikiye ari byo babikibandanya jusqu'à maintenant kubera ko ntitubona ko à la normale.
bakunzi banyishu media ndabashimire cyane kubera ko Yvan arabuze cyanyishura ahantu aciye abastope kubera ko bamukoreye ku mutima bamukoreye ahantu nyene hababaza so bakunzi banyishu media tubandaye dukurikirana nkuko Yvan yanse kunyishura niko nuwundi yanse kunyishura nashaze kuvuga mu izina tubandaye dukurikirana ntibibagire kugira subscribe na like na share na comment yawe turayikeneye merci beaucoup Benisha tashobora kuzimya kamera tugende Yvan dutahana Cheo wabonye yuko nabuze ubwenge bwo kwitahana oya agenda afite transport ikindi naco utaza kumbeshira ko nagusuzuguye ahubwo zuraraba uburyo utumberezamwe ibibazo vyawe abenshi bakunda no kunkubita ngo mbazana iyo ubajije nabi wishugwa nabi hako nari kukwishura nabi nahisemo guhera ntunteranye nabariya baba bariko baradukurikirana ariko kimwe gusa boshobora gutahura Yvan si umusazi ahubwo Yvan nishize muri ya shusho y'abasazi kugira ngo nshobore kumenya ati abantu buno munsi ni bande mbega abantu buno munsi bakunda iki bankiki kandi nanone umumenyesha makuru suwicara mu biro umumenyesha makuru nushika hagati mu buzima bw'abantu baba basanzwe babayeho akamenya ati abantu babayeho gute bafungura gute mbega bakunda iki bankiki uno munsi abantahura barantahura kandi uno munsi ababona ko ntari umusazi barabibona naho wanse ko dutana Yvan je nabona twari gutana kubera ko ndafise x-ray yampaye yantije kakamoto kiyo ndacari mu kazi ni sawa jewe ngahandi mu kazi je simwe vyirwa akora mbara wicaye uriko atu je ngahandi mu kazi kurondera ivyuma so bakunzi banyishu media ndabashimire cyane Yvan nawe yavuze ko ari normal vrai nawe yavuze ko ari normal sindabibona vrai Beni zimya kamera tugende